abakunzi b'amahoro. Abakunzi b'amahoro ni ikiganiro mutegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi, bifashwe mu mugongo n'umugambi Christian Initiatives for Peace CIP mu Burundi. Kaze mu kiganiro abakunzi b'amahoro. Ndakuramukije inshuti mugenzi muguza ikiganiro abakunzi b'amahoro. Mu kiganiro cy'uno munsi turacyari kumwe n'umutumire twari kumwe mu giheruka, akaba ari Teddy Harushimana, aho yari yaje kudufasha kwiyumvira uko twosenga no mu twatubwira tuvugana ingene twosengera igihugu. Rero turongeye kumuramusa, ndamuramukije nyakubahwa Teddy. Murakoze cyane kandi nkabanda bakengurukiye kuba mwaso kandi ko twiyumvira. Bashobora kumusaba ko batwumviriza. Ego ndaramukije abantu bakurikirana kino kiganiro abakunzi b'amahoro, nkaba nize ntakekeranya yuko tuza kugira ibihe byiza muri kino kiganiro. Murakoze cyane. Turavuga yuko umuntu yamakenera Imana yamuremye, kandi Imana yamuremye birasaba ko baganira nayo. Twiyumvira nyine rero boganira, batubwira ko iyo umuntu agomba kuganira n'Imana arasenga, kandi no gusenga hari aho ayitazira akayishira hejuru, ari naho agasenga asengera ibyo akeneye, ari n'agategeka yagomba kwimuza ibidakwiye kuba mu nzira yiwe. Nagira nongere mbekaze Teddy ashobora kongera ko mu byo twavuze ibitari bikesha twaciye kugira ngo tubandanirize aho twageze. Ego murakoze cyane. Ndibuka muri ko murambaza ikibazo mbega gusenga ni twabonye yuko ari umutumiro, ni Imana idutumira kugira ngo dushe kuza aho iri. Muga kandi twabonye yuko abo bantu Imana itumira n'abantu basanzwe bafitanye isezerano nayo, kuvuga ngo yuko n'abantu bizeye igikorwa Yesu Kristo yakoze ku musaraba cyo gucungura abantu b'isi, hanyuma abo bantu bagafata ingingo yo guhebera ubuzima bwabo Yesu Kristo. Ambikiki naco nashaka kongera ko mu ntangamarara yanyu nubwo kandi twabonye yuko uko gusenga hariyo inyifato dutegerezwa kugira iyo tuje imbere y'Imana. Bwa mbere teza kuba turi abantu twejejwe, no kuvuga ngo yuko kuba tutari abantu tubaho ubuzima bw'icyaha, kubera ko Imana ari yera, bisaba yuko naje mugenje imbere yayo ntegereza kuba ndi umuntu afise ingeso nziza, ntafise ijwi rinyagiriza mu mutima. No kuvuga ngo yuko mpagaze imbere y'Imana atajwi na rimwe rinsinda. Hanyuma ikindi kinaco nashaka kuvuga nuko kandi dutegerezwa kwemera yuko iyo nje gusaba Imana yuko kandi ntegerezwa guhagarara ku ijambo ryayo. Hanyuma icanyuma nuko ntegerezwa kwizera yuko ibintu byose nza gusaba Imana yuko iza kunyumva, kubera yuko ndi umwana wayo. Murakoze cyane. Na rero tuce tudugira kugira ngo tuve kuvyerekeye gusengera igihugu. Turi mu gihugu, kandi umuntu wese ari ku isi aba ari ahantu mu gihugu, kandi icyo gihugu kirakenerwa yuko tugisengera. Mu byo mwavuze mwatubwiye yuko umuntu yakijijwe yihanye ibyaha, yakiriye Yesu mu mukiza bwiwe, niwe afise ubushobozi bwo gusenga, maze iyo Mana ikamwumviriza kandi ikamwumvira, kuko niwe bafitaniye amasezerano, niwe ayegera bigakunda. Twabonye rero ko iyo umuntu yahawe ikigo cyo gusenga cyangwa yamenye Imana, niyo adasenze bimubera icyaha, kuko ibyinjira birinjira bikonona, yarafise ububasha bwo kubihagarika. Rero mu gihugu naho nyene turafise ububasha n'ubushobozi bwo kugisengera, tugahagarikisha n'ibitagira ikimazi byogomba kugitera. Naho rero tubaze, mbega ko gusa gufise intumbero umuntu yosengera gute? Murakoze cyane. Icambere nashaka kuvuga nuko nimba Imana yarinze igutereka mu gihugu kanaka, nuko Imana ishaka yuko ugira ikintu ciza uterereye muri ico gihugu. Kuvuga ngo uko wasanze igihugu utegereza kukivamwo ugitejeje imbere, kuvuga ngo ufise ikintu wongeyeko, apana ku kintu ukurako, muga ku kintu ciza wongeyeko. Hanyuma iki naco Imana mbega yoba yitwararika iterambere ry'ibihugu? Egome cyane, 100%. Imana irashaka yuko abantu baba muri ico gihugu batekana, barangura imigambi yabo, kandi bakabaho bahimbara iyo Mana. Hanyuma ikindi naco nashaka kuvuga nuko Imana rero so kuvuga yuko biba binaniye yoyo nk'Imana kugira icikoze kugira ngo igihugu kimere neza, kubera ko none Imana
ibanza kurindira abantu b'abasenzi cyangwa se abantu bahagarara muri icyo kibanza kugira ngo basengere igihugu. nuko Imana mu buryo ikora irafise kuntu ishiraho umurongo. nimba Imana ivuga ati abantu bitirirwa izina ryanje nibicisha bugufi, kuva nk'akarivyo turabibona mu Ngoma ya 2 igice c'indwi ku murongo wa 14, biratwereka neza yuko Imana igihe cyose yama irindiriye yuko abantu cyane cyane bitirirwa izina ryayo. iyo tuko turavuga no munsi abantu bitirirwa izina ry'Imana ni shengero y'Imana, nabo bantu bose ni wa mugeni wa Kristo, nabo bantu bose bakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza ubuzima bwabo. rero Bibiliya iratwereka neza yuko abo bantu bisaba yuko babanza bagaca bugufi, birasaba yuko babanza bakihana, kuko turabona yuko mu gihe igihugu kiba kirimo abantu bafise imico mibi itandukanye, cyangwa se tukabona igihugu ntikiko kiratera imbere ku muvuduko kumbura abarongozi baba bavyifuza, usanga hanini cyane abantu babuza iryo terambere, usanga hanini cyane ari ba bantu bitirirwa izina ry'Imana. dufashe nk'akarero nga mu gihugu cy'u Burundi abantu benshi cyane baravuga ko bemera Imana, uravye ibitigiye baravuga mugabo ari kibazo gica kiba mu ngeso. iyo hageze rero gufata rya jambo ry'Imana, ya mabwirizwa y'Imana ngo tuyashire mu ngiro, usanga abantu benshi cyane bayavanga n'ivyaha. nico gituma rero bisaba yuko twumva yuko kuri ba bantu bafitanye isezerano n'Imana bakwe kumva kugira umutwaro w'igihugu, bakavuga ati kino gihugu kwera ko turi ngaha muri kino gihugu dutegerezwa kugiteza imbere, dutegerezwa kuba abantu ba mbere baba karorero mu kwereka abandi ukuntu intwaro itegereza kugenda, ukuntu urudandazo rutegereza kugenda, ibi bintu bijanye no kurwanya ibiturire. Abakristo nibo bantu ba mbere bakwiye kwerekana akaroro keza. Arona cyari ko ndavuga ku bijanye no kugira ingeso nziza, mugabo kandi rero niki kinero cyo guca umuntu afata kanya rero ko gusengera igihugu. mbega ni ryari dusengera igihugu? kuko twabonye neza yuko Imana mu bugombe bwayo nuko abantu baba muri ico gihugu baroranirwa mu bice byose bigize ubuzima bwabo. mugabo kandi Imana irabizi yuko muri abo bantu baba muri ico gihugu Imana irashaka kubagira neza, mugabo kandi Imana iriteguye no kugira gute kubumviriza mu gihe cyose baje imbere yayo kugira ngo bayisabe ibintu bitandukanye. rero hari umurongo uri mu cete ca mbere Paulo yandikiye Timoteyo igice ca 2 guhera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 3. ndasoma mu izina rya Yesu. aravuga ngo imbere y'ibindi vyose ndabahanura kwingingira abantu bose, kubasengera, kubasabira no kubashimira Imana. umurongo wa 2, kandi cyane cyane abami n'abashizwe hejuru bose, kugira ngo twame mu mahoro dutekereje, twubaha Imana turi nyangamugayo gose. umurongo wa 3, ivyo nivyo byiza vyemegwa mu nyonga z'Imana umukiza wacu. Mbandanye ku murongo wa 4, igomba ko abantu bose bakizwa bagashika ku kumenya ivy'ukuri. Amen. hano rero turabona usome muri umurongo baratwereka neza yuko twege nk'abantu twamenye Imana, iyo turiko turasenga dukiye ubwa mbere kubanza gushimira Imana ku bantu bose baba muri ico gihugu. bisigura yuko iyo uriko urasenga ukagira abantu bamwe usengera ushimira Imana, mugabo abandi ukabareka kubera yuko kumbura uvuga ati bagenda ufite ivyumviro bimwe cyangwa se bajya n'abanyabyaha, muri ico gihe uko gusenga kwawe kuba ari giseseme imbere y'Imana. bisigura yuko mu gihe urasenga uhamagariwe gusengera abantu bose ubashimira Imana. kuko nagomba ndakwibutse ikintu kimwe, kubera iki ukwiye gushimira Imana abo bantu bose, nuko abo bantu iyo batahaba muri ico gihugu ubuzima bwawe ntibworyoha. uzobirabe kenshi iyo uri wenyine ubana n'abantu gusa muhuje vyose, ubwo buzima ntiburyoha. urakeneye abandi bantu biyumvira ugutandukanye na wewe, urakeneye abandi bantu badasa na wewe kugira ngo ubwa buzima bushobore kuryoha. ko ndakwibutsa neza yuko abo bantu baba muri ico gihugu ni Imana yabaremye. kumbure naho udasa n'ujya muntu, naho mutiyumvira kumwe, mugabo ujya muntu ni Imana yamuremye. kubw'ivyo ujya muntu iyo umusenge ukamushimira Imana, ukamusabira umugisha, ukasenga kugira ngo Imana imuzigame, uba uri kusenga neza. mugabo kandi Bibiliya igaca ibandanya ku murongo wa 2 muri kicete ca Timoteyo twasome, bagacavuga ati ariko cyane cyane musengera abami, musengera abo bantu bose bashizwe hejuru. muri kino gihe cacu turabona yuko ntituri mu ntwaro ya cami ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, mugabo turi mu ntwaro, aho usanga turi mu ntwaro ya Republika, aho ari umukuru w'igihugu atwara. rero ngaha Bibiliya iratwereka neza yuko dukwiye gusengera
umukuru w'igihugu n'abo bantu bose bashizwe hejuru, abo bantu bose bamufasha gutegeka kugira iki? Tumusengera kugira ngo Imana imushoboze. Dusengera abo bantu bose kugira ngo Imana ibashoboze gufata ingingo zibereye ziza gutuma habaho ituze n'umutekano, kugira ngo ba bantu ba muri ico gihugu nibashaka kurangura ibikorwa byabo bitandukanye basho kubirangura bari mu gihugu gitekanye. Kuko murabizi atamahoro atamutekano mu gihugu hari ibikorwa abantu batokora, warashaka nka byose ntivyoranguka neza kubera iki? Kuko harimwo agahaze. Nico gituma rero dusengera umukuru w'igihugu n'abo bantu bose bamufasha kugira ngo dushe kubaho ubwo buzima turoraniwe, dukora ibikorwa turi mu mahoro. Umva rero mugihe rero wowe uvuga ati jewe sinsengera umukuru w'igihugu, sinsengera abo bantu bose bashizwe hejuru, uri kurihenda. Kuko iyo tuko turasenga ntiduke kugira uruhande duhengamiye. Usengera abantu bose ubwa mbere kubera yuko ari ijambo ry'Imana ribidutegeka. Yego. Atandi nasomye yuko umutima w'umwami uri mu kiganza cy'Uhoraho kandi ngo Imana iwujana ahigomba. Icyo cyo dufasha gusengera abarongozi. Egome cyane bose, kuko turabizi neza yuko ujya muntu Imana iba yashize hejuru, Imana ubwa mbere ibimuzi kandi Imana ibimukunda cyane bose. Wewe umwemera cyangwa se utamwemera, igihambaye nuko Imana ibimuzi kandi Imana ibikora mukoresha muri ico gihe ciyo. Umva rero igihambaye sukugwanya uwo muntu ariko ubutegetsi. Igihambaye no kwiyumvira ku buzima bwiwe kugira ngo Imana imukoreshe. Kuko twabonye yuko Imana nirongora umutima uwo munyacubahiro, umutima wa nyine icubahiro, umukuru w'igihugu. Iyo rero tumusenge twavuga duti tuko turasaba Imana duti Mana turasambuye ivyumviro vyose bitari ivyo, ivyumviro byose umugwanizi yoshaka kuzana vyotuma umukuru w'igihugu afata ingingo atariyo, ivyo vyumviro twabisambura, tuba turiko dusenga neza. Mu gihe tumusengeye turiko turasaba kugira ngo ntihagira abantu bamuta mu mutego. Kuko murabizi umukuru w'igihugu abafise abahanuzi batandukanye, rero hari gihe rero abahanuzi bashaka kuvyifatamo nabi, ugasanga bariko baramuta mu mutego, kandi iyo bamutaye mu mutego ni igihugu cose gitukwa. Sinye nico yari gusa umukuru w'igihugu, ni twese tumaramara. Rero two turasenga kugira ngo n'Imana imuhe ubwo bwenge bwo gushobora kuraba ati izi mpanuro aba bantu bampaye mbega ni impanuro zo cyangwa se harimo umutego. Iki naco kigira gatatu kidusaba kugira ngo dusengere umukuru w'igihugu cyane cyane kuko niwe afata ingingo za nyuma kubijanye n'ubuzima bw'igihugu. Ni kwera yuko usanga kenshi arahura n'abandi bakuru b'ibihugu, hari amasezerano bimusaba yuko asinya amasezerano yo gufashanya n'igihugu kanaka, no muri ico gihe birasaba yuko tumusengera kugira ngo muri ayo masezerano ntihabemo imitego. Imana imushoboze kugira ngo amenye ati aya masezerano ngiye gusinya ndabona neza yuko azogira ingaruka nziza, inyungu izovamwo izofasha abenegihugu bose. Umva rero iyo turasenga no kwibuka ico kintu, dusenga kugira ngo Imana ishoboze umukuru w'igihugu, ishoboze abo bantu bose bajeje kumufasha gutegeka cyangwa se gutwara igihugu, gusengera abo bantu bose bajejwe inzego z'umutekano, abo bantu bose bajejwe ibisata by'ubutungane, abo bantu bose bafata ingingo duhamagara kubasengera, kuko mu gihe bafashe ingingo nziza twese turatwenga, twese turaryoherwa. Mugabo kandi mu gihe hariho ingingo mbi cyangwa se ingingo itaza yorohereza abenegihugu, twese turaniha, twese turarira. Umva rero reka dukoreshe kino gikoresho bita amasengesho kugira ngo dusengere ubwa mbere, tubanze dushimire abantu bose Imana duhaye muri kino gihugu. Turabarundi n'abarundi kazi, mugabo kandi Imana yaraduhaye n'abanyamahanga. Uri kurasenga banze ushima Imana kubgaho wawe. Ikigira kabiri rero fata kanya usengere abo bantu bose bashize hejuru. Hanyuma ikindi naco nashaka kuvuga nuko turabizi neza yuko ino si hari impwemu mbi ziganje, hari impwemu mbi zitera ubwicanyi, zitera ibiza bitandukanye. Muri ico gihe rero mwibuke mu kiganiro giheruka naravuze nti twege nk'abana b'Imana turafise ubwo burenganzira bwo guhagarika igikorwa cyose cy'umwiza. Umva rero hari gihe rero dushobora guhaguruka tukavuga duti turasambuye impwemu mbi zose zoshaka kuzana ingeso mbi
mu bene gihugu bari ngaha mu gihugu cacu. Impwemu mbi zose zoshaka kuzana ibiza hejuru kino gihugu zose tukazisambura. Urumva nta bandi babikora, ni ba bandi basanzwe bafitanye isezerano n'Imana yabo. Muri iyo mbere nyene yenda basanzwe dusomere muri Ezekiel igice cya 22 umurongo wa 30. Mbenge birajyanye n'ivyo muri kumatubwira kugira ngo twumve neza uruhara rwacu nk'abantu b'Imana. Ezekiel 22 umurongo wa 30. Ezekiel igice cya 22 ku murongo wa 30 ndasoma. Haravuga ngo kandi nabarondeyemo umuntu yosana uruzitiro agahagarara imbere yanje mu gihengeri ahagarariye igihugu ngo sindagihonye, ariko nta numwe nabonye. Rino jambo rirababaje kubona Imana ikarondera umuntu umwe ikamubura. Ibintu bibabaje. Uri kumwira umurongo nace nibuka inkuru iri muri Bibiliya nyene igihe Imana ashaka guhonya ibisagara vy'i Sodoma n'i Gomora, ngo Imana yabanje kurondera abagororotsi na bake. Imana rero igomba ifata iyo ngingo, turabona yuko hari umuntu yitwa Aburahamu yaciye haguruka aravuga ati Imana none ugomba uhonye abagororotsi n'abanyabyaha. Imana iramubwira ati hamwe nosanga abagororotsi na 50. Mugabo ikibabaje Aburahamu yarahagaze arasengera igihugu, nuvuga ngo aringinga Imana kugira ngo nihonye. Mugabo naho byari bibabaje muri ico gihugu ntabagororotsi barimo, bari bake cyane. Umengo yari Loti n'umuryango wiwe, byashe bituma Imana ihonya ivyo bisagara. Mugabo rero turabona ko muri kino gihe cacu naguma nibutsa abantu yuko iyi Imana yacu ni Imana y'urukundo, ico ni cyambere. Mugabo kandi ni Imana y'ubutungane. Nibisigura ko ngokora ko abantu baguma bakora ivyaha ngo yuko atangaruka zihava ziba. Iyo abantu babandanije bakora ivyaha nibihane ivyaha vyabo, ingaruka zizo vyaha zigira gute? Zirabashikako. Mugabo rero twegere nk'abantu b'Imana ni viza yuko twitandukanya n'abandi tukaja ahantu aho twingingira kino gihugu, tukaja imbere y'Imana kugira ngo imyuka mibi yose, impwemu mbi zose zoba ziriko zirakoresha abantu muri ibi bintu by'ubupfumu, muri ibi bintu byo kwiyumvira ubwicanyi, duhamagare kugira gute? Duhamagariwe guhagarara muri ico kibanza, duhagarariye abandi bene gihugu benshi n'abanyamahanga baba muri kino gihugu, kugira ngo dushe kugira gute? Dushe gusambura. Kuko hari ibintu byinshi cyane abantu bamwe badashobora gutahura. Ushobora kubona ibintu biriko biragenda neza ukibaza gusa yuko ari ubwenge bw'abarongozi. Mugabo kenshi ni kwera ko bariho amasengesho y'abera, abari amasengesho y'abana b'Imana baba bahagaze bariko basengera abo bantu bose. Umva rero je kintu nobwira abantu bose bakiriye Yesu Kristo umwami n'umukiza, nagomba kubwire ngo hajya ahantu usanzwe uri, gerageza ufata akanya uzoza urasengera abantu baba hajya ahantu, kuko no vyita yuko ni wewe muserukizi w'Imana muri kajya karere ubamo. Nutagira umwanya wo gusengera aho hantu, abadayimoni, impwemu mbi zizogira gute? Zizozana ingeso mbi aho hantu. Nico gituma kenshi na kenshi hari gihe twese dutangara ukagenda ahantu ugasanga hari ingeso zikabije z'ubusuma, z'ubwicanyi, z'ubusambanyi. Je nibaza kenshi yuko ni kubera yuko abantu bitwa yuko bitirirwa izina ry'Imana baba badohotse kwibanga ryabo, kuvuga ngo ryo guhagarara muri ico gihenge bakagira gute? Bagasengera abantu, bagasengera abantu basanzwe baba muri ako gace, kandi bagasengera n'igihugu cyose. Murako cyane nariko mvuga mbere twakoresha ubuhe buhinga bwo gusenga mu byo wavuze no bamaze kuvuga ko dukoresha ubuhinga bwo kwinginga Imana, tukayihamagara tukayinginga kugira ngo itabare igihugu, itabara akarere tuba turimo, itabare aho umuntu ariko arakorera. Nace nibuka yuko mu mwaka uheze hari igihe imvura yakaze, umukuru aravuga ati abasenga musenge kugira ngo turonke imvura, kandi mu ndwi imwe imvura yariguye. None mumva sito twitevye. Umva rero bica bisigura yuko icambere gitangaje kandi kiryoshe kumva muri ayo majambo je kuvuga, ni mu gihe uwitwa yuko ari nyene icubahiro umukuru w'igihugu ari wafashe ya mbere guhamagarira abantu gusenga. Umva rero ico naco turabona yuko ni ikintu ciza cyane iyo wa wundi aduserukira twese mu gihugu, ari we umukuru w'igihugu avuze ati ndahamagariye abantu bemera Imana, mwese muve hasi muhamagariye Imana yanyu.
wabishingiye nta yuko igihe imvura yari yanse kugwa, igihe nyene icobera umukuru w'igihugu yahamagarira abantu mu mashengero atandukanye ngo basenge, muri iyo ndwi nyene ikurikira imvura yacigwa, bisigura ngo yuko n'ibindi bintu vyose tuba dukeneye, ibyiza byose tuba dukeneye muri kino gihugu, ese icompa nyene icubahiro umukuru w'igihugu akongera kandi agahamagarira abarundi bose ati mu bibazo bihanze kino gihugu nagomba dusabe abarundi mwese aho muva mukagera mwese mukoranire hamwe muhamagare Imana yanyu kugira ngo Imana idutabare. Ndabizi ntakekeranye yuko Imana izogira gute, yuko Imana izobikora. Ariko abo n'ivyo navyo nk'abantu barongoye amashengero, nk'abantu bajeje imitima y'abantu mu bihe bitandukanye, mu bihe bigoranye mu gihugu, bo kwifata gute? Urumva nk'akarorero kuri abo bantu basanzwe barongoye abandi tuvyite mu madini cyangwa se muri aya mashirahamwe rukristo, bobo ntidukwiye gusa kurindira akamo kanye n'icobora umukuru w'igihugu, mugabo mu byo tujejwe ico kirimo cyo kwama twiyumvira ineza ya kino gihugu c'u Burundi biciye mu kugisengera, ubwo n'uruhara rw'abarongozi. Nico gituma umuntu yitwa indongozi ari imbere y'abandi kugira ngo ashobore kwiyumvira ikintu cyose cokogwa. Ubu rero twege turabona neza yuko ntibikeneye gusa kwiyumvira, mugabo hari umurongo Imana yamaze guca, kuvuga ngo yuko nitwafata akanya ko gusengera abantu bose, tugasengera abantu bose bashizwe hejuru, n'abo bantu bose bafata ingingo zitandukanye, muri ico gihe nitwabasengera ivyo dusavye Imana tuvyizeye tuzobibona Imana ibikira bikora. Umva rero nuhamagarira izo ndongozi zose kugira ngo bave hasi, abari bo baba akarero keza mu kugira gute, mu gutegura amakoraniro yo gusengera kino gihugu. Hanyuma ikigira kabiri nugusaba kandi yuko abantu bitwa yuko bemera Yesu Kristo umwami n'umukiza ubuzima bwabo, twogerageza tukarengera ivyo tudahurije ko mu bintu byo kwemera, nk'akaroko turabona rero abemera ibi n'abemera ibi, mwe gihambaye twese hari umwami umwe yitwa Yesu Kristo twemera twaha ubuzima bwacu. Naguma nsaba izo ndongozi cyane cyane z'amashengero n'indongozi zisanzwe zirongoye amashirahamwe rukristo yuko tworengera ivyo bintu bidutandukanya, maze tugire gute, dusabe yuko muri kino gihugu cy'u Burundi ho kwama habaho imisi yo gusengera kino gihugu. Twaba tuzi ngo kujya twibuka umunsi mukuru kwikukira ku Burundi, kujya twibuka incungu ya demokrasi, kujya twibuka n'indi misi mikuru itandukanye, hazo kwame habaho imisi yashizweho yo gusengera kino gihugu. Navuze ngo ibe imisi mu gihugu, mugabo kandi ibe n'imisi twebwe abarongozi b'amashiramwe, abarongozi b'amashengero dushobora guca dushira mu mashengero yacu. Kujya tuvuga duti mu mashengero yacu hari ibikorane by'abakenyezi, hari ibikorane by'ugwaruka, mugabo kandi habeho n'ibikorane byo gusengera igihugu gusa. Nibaza ko ivyo byofasha, ko ndibuka ko ari igihe baba bategura ibikorane bagashira ku bibuga by'imipira bagaba bati ngo dusengere igihugu. None vyagiye turabona yuko kino gihugu cy'u Burundi ni igihugu twokwemeza 100% yuko Imana igifitiye umugambi udasanzwe. Ndabivuga ndavye uravye abantu babavuga butumwa batugendera bagendera kino gihugu buri mwaka, hari abantu b'abanyamahanga baza kenshi bagategura ibikorane wanashaka hirya no hino hagati mu gihugu cyangwa se mu gisagara. Nk'ubu nk'akaroro ndiko ndaharura ibikorane je maze kumva byabereye ngaha mu gisagara ca Bujumbura, ibikorane binini birarenga 3, kandi ukadusanga ibyo bikorane byose biko biremeshwa n'abanyamahanga. Mugabo nagomba gusaba ngo ntitubanze kurindira gusa abanyamahanga abari bo baza kutubwira ati barundi kazi muri ubwoko budasanzwe, mugabo twebwe ubwacu tubibone, maze bwa bumwe nariko ndavuga hagati y'abemera nibwahaba akaba ari twebwe nyene ubwacu dutunganya ivyo bikorane dukoresheje uburyo bwacu buvuye hirya no hino aho dusanzwe turangurira imirimo. Birashoboka yuko nitwahuza umutima n'inama dusabira kino gihugu, birashoboka yuko kino gihugu dutangara. Mugabo ikintu gihambaye mbega iyo turiko dusabira igihugu tuba dushaka iki? Icambere kugira bivuze ni kugira ngo dushobore kuba mu mahoro, mugabo kandi turakeneye iryo kanguro mu buryo bw'imitima, aho abantu bahamira Imana aba ariyo bashiriya mbere, kandi Imana tuvuze kwishira imbere ntibiba bikwiye, mugabo kandi n'amabwirizwa yayo kuvuga ngo ivyo yashinze, tuvuze ngo Imana twayishize imbere, mugabo kandi
tuyubahishe mu byo dukora mugabo kandi n'ivyo yashinze tuvyubahirize. Murakoze cyane. Tumaze gusenga two kwitega iki kuko hari umuntu asenga ugasanga arasenze mugabo n'umunwa nawo yawaye discipline. Tumaze gusenga two kwitega iki. Urakoze cyane nakumvise ibyo ushaka kuvuga kubera yuko mu bisanzwe iyo uri kurasaba Imana ibintu kanaka ni byiza ko ivyo bintu uvyitega. Rero hari ikintu gikunda gusambura iyo nyisho tuba twiteze ku Mana nuko kenshi tusanga uwo bagiye gusaba Imana yuko ibaha amahoro, ibaha umwimbu, ibaha iterambere, mwoga tusanga uraheje gusenga mundi mwanya ni wowe ucuba wa mbere wo kugira gute wo gutuka igihugu, ni wowe ucuba wa mbere mu kwidodoba. Urumva rero muri ico gihe kenshi tusanga wacitse umunyedini kuko umunyedini n'umuntu gusa afa gukora ibintu kumbure kugira ngo abantu bamubone, kumbure abantu bavuge bati ca gikorwa cararangutse, mugabo gatsanga mu mutima sivyo yari yiteze. Mugabo rero iyo umuntu asenze dukwiye kwamiza ko twatura tuvuga duti twasavye Imana koroherwa, amahoro n'ibindi byiza bitandukanye. Reka rero ibi bintu rero imbere yuko ndabibonesha amaso nivyo mbandanya natura, sinza kwemera iyindi mvugo itandukanye na vya bindi nasavye Imana kuko Imana irakunda abantu bihangana, abantu bamana ukwizera gushika babonye ivyo bayisavye. Kandi Imana n'ukuri abakristo cyangwa se abantu ba Kristo n'umukiza nitwahinduka mu vyumviro vyacu tugatahura neza yuko iyo Mana twaje gusaba ni Imana itwumva kandi ni Imana idukunda kandi ni Imana ishoboye vyose, kandi ivyo twayisavye naho tutarabibonesha amaso kugira ngo tubiteramire bisaba kubandanya tugira gute dushima Imana mugabo kandi tubandanya twatura bya bindi nyene twiteze, apana kwatura ikindi kintu gitandukanye ivyo twiteze. Ego dusenge twizeye byose twasabye tubironka, ariko kandi akanwa kacu discipline yo kumenya kwatura ibyiza twasabye. Sinzi ko ari cyumwarangiriza mubwira ariko atwumviriza. Ego me ikintu nashaka kubwira bariko baratwumviriza n'abariko baradukurikirana bari mu mihingo itandukanye, nagomba kubabwira ngo igihugu Imana iragikunda, mugabo Imana yashimye gukoresha ababa muri ico gihugu kugira ngo ibyiza byose bifuza kubona mu gihugu bashobore kubibona. Imwe rero muri iyo nzira Imana yashizeho kugira ngo ivyo byiza tubibone ni mu gihe abantu bagiye mu bumwe maze bagasaba Imana ivyo byiza. Murakoze. Nane bakengukiye murakoze cyane. Dushimire baratuze yombi. Nize ko muri iganiro gusibitabike kandi biye kubishira mu ngiro kuko ntibiza gusa ngo dushyike kwira ibiganiro nk'ibi, ariko kugira ngo nawe tugukangurire gushira mu ngiro bitwakubwiye kazo impinduka zitari nke kuko Imana yacu ni Imana yumva. Turashimye mutumire wacu Tede Hashimana, turakengurutiye. Murakoze kudutumira. Ego dushimira mwese ibisigano ndasmayikize mari kumwe ndabasezeye naho butaha. Ufite ikibazo cyo cunganira telefone 71 amajana 24 197 canke 69 amajana 499 amajana 619. Iyo rayisanga ko WhatsApp. Urashobora kudusanga naho dukorera nimero ya mbere ibara gitiro Gerard nimero 27. Mugire ibihe vyiza naho butaha. Niwe mwami w'amahoro, niwe hora rumwisigirwa. Ico cari kiganiro abakunze b'amahoro mutegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi ifashwe mu mugongo n'umugambi CIP mu Burundi. Ukaba nawe ugomba kutubaza cyangwa kutwunganira, ushobora kutwandikira cyangwa ukadutelefona wanditse ukoresha agasanduku ka posta 1140 i Bujumbura canke email twrburundi@gmail.com canke naho ukatwandikira ubutumwa bugufi kuri telefone ngendanwa inomero 79 amajana 387 199. Iyo telefone urashobora no kwitwandikirako kuri WhatsApp. Mu masaha y'akazi urashobora kudutelefona kuri 22 24 26 57. Tukaba tukwikebanuye naho butaha.